For really uyu mwaka ntabwo wambereye mwiza cyane gose ku maso ya benshi. Numwaka mfisemo intaye nini cyane gose aho nakomerekeye mu ishengero cyane aho numva nyine no bivamwo by'ishengero numva sinkene no gusubira kuvyumva. Nakubwiye narakurishijwe n'ishengero nakuze ndi mu ishengero nzi yuko hanze y'urushengero nta wundi buzima buhari numva ndi umvume ngo tukimana ariko kandi nza kubona ni hahandi twizera abana b'abantu ngo nuko ari ba bishop nuko ari bande ugasanga niyo bakoze ibintu bikatubabaza bigatabura umutima wacu dufite tendance yo kuvyerekera Imana ngo ni wewe hari igihe umuntu mu buzima ahura n'ibintu nyene kuva mu buto bwiwe ugasanga ntaco bimubwiye kubera yuko force yiwe ayitira muri eglise ayitira muri faith yiwe mugare sasa nyene umwansi satani nuko nyene akora yamaze kurondera hose akakubura akabona ahandi hose ntaco bikubwiye akora hahandi nyene azi ku mutima wawe ushize so yakoze rero nokuri atari ubuntu bw'Imana birangiye birapfa kabisa. Hari ukuntu nyine umwidegemvyo kuvuga ngo niyumvire nanje ikirenze yuko un jour basi nzogira ego naravyumvira mugabo sinabona hehe bizohera. So igihe kimwe rero mama apfuye niho nandika mu kiriyo turi mu kiriyo iyo ndirimbo inzamwo laisse-moi te toucher tandukanye ariko tumatanye gasa kanje mudasubirizwa dutandukanye ariko tumatanye gasa kanje uri mudasubirizwa hakukwimagira nova hakukwimagira nova kukwimagira no nova. Yes, hello bakunze wa Bude bakunze wa Bujahi TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nkuko musanzwe menyereye kuri micro muri kumwe na Christabella nk'ibisanzwe behind the camera Juma Jux dushima Imana ko Jux yakize yagarutse kandi inyuma ya kamera bimwe mu bintu byaturyoye cyane biraryoshe kubona umuntu nyene mukorana yaragwaye hama gakira akagaruka mu kazi. So twaramenye kuza turabazana ibiganiro bitandukanye harimo by'imyidagaduro bamwe mu bafise ibindi bintu bakora ubuzima busanzwe y'abastar yaba bari hasi canke n'abari hejuru byose musanga kuri Bujahit. Uyu munsi rero natandukiriye muri gospel gatoya ndi kumwe na umva namazi na wanje guys ni biki ko mushaka kwigira abantu badanje nje mfite umuntu twitiranwa urumva Christabella urumva gusa nyine arakijijwe ngiye nyine nago ndagezwa yizirika tumwakire n'umukobwa mwiza cyane murabona kuri kamera ufite ikibazo cyambere ibirafishe nibingaye bre muziko nimengo ndakanyegera imbere yiwe. Christa waramutse neza? Naramutse meze neza cyane. Ndamutse bakunze bakuru ndagize yambu cyane aho bari hose antuka nawapenda sana umva ijwi antuka mina furahi sana kumuona Christabella wangu no ni fo Christa hari nk'abantu bashaka bakunye kuri kamera za Bujahit ari ubwa mbere n'ubwa mbere canke ni kenshi n'ubwa mbere so no vuga ati ivuge wibwire abakunzi ba Bujahit. Christabella turi kumuri kano kanya dushaka kuba nkuzi kuri Christabella ari kujya mu wundi nagakuzi urinde uri muntu ki wavukiye he uvuka mu muryango w'abana bangahe uvuka uri wakangahe nimba ari ngombwa bese ni biographie yose. Okay. Nitwa Christabella nkuko bivuze hama ndivukana ndi Kinege ya ndakijijwe ndumuririmbyi wa muri gospel amen nkunda Kristo cyane hama nkaba ndi entrepreneuse donc ishirahamwe rifasha abamama batishoboye les mères vulnérables niki kendi kuri wakanga oze uvuka ye ni Kinege nayo nabyo ubwanjye gwaza ngo uvuka wakangaye. Kristo wavukiye navukiye mu Gatumba ego navukiye mu Gatumba nkurira mu Ngagara kuko ico gihe navuka ndikwa ko bambwiye ko like hari un peu mengo la guerre so tukuze gatoya 2015 canke
2010 2015 cyangwa 2005 ndi mu 2015 ya ndi mu 2015 babo mvuze 2005 na 2015 nibaza ko umuntu akuravye abona kuri generation 2000 c'est vrai yo ndashima imana ariko genre nubwo nzosaza guma ubutoto nguma ayi en tout cas bon hama muga mu nyuma nza gukurira mu Ngagara muri quartier 4 New York quartier novuga irimo ubwana bwanje bwose ndi umuntu yibuka byose byo mu bwana en tout cas niyo quartier nyene ngiramwe nkumva nibutse byose c'est ça ni muhira tucambira imana Jux ko nukuntu umukobwa ngana cyane aguri kwibona Christophe rero bingahe Christophe ndagusabye ko yaraguhagije arako foko nanjye nkizwa ebisoro bingahe c'est vrai ndabivuge ok j'ai 95 kilos ibaze umwana wo muri 2005 2015 akaba afise ibiro 95 hariho ibiro 5 kugira nukuvuga ngo mukunda weri canke kuri bonalizo afise ijana malgré ma sport yose cyane kandi bon hagabanukaho sinzi ahishaki oya ikigiro kimwe kiva hamwe kikaja handi nivyo nguma remarque Kristo wanje mani guys ndaryoheye kubona ndi kumwe n'umuntu twitiranwa nyene urumva bitesa sana naho umuntu mutamuhuje nyene ariko nanjye ndakizwa vuba nigeze gukizwa ndagwa Kristo nigeze gukizwa ndagwa ariko ubu ndagaruka vuba cyane so ni Christabella ntiyatubwiza izina ry'ikirundi ariko benshi ubunye bari kumuhamagara mudasubirizwa numwe mu barimvyi kazi dufise ngaho iwacu baririmba gospel barimba neza ariko impamvu budget ya Muronde n'ukubera iki afise indirimbo shasha aheruka gusohora ishobora kumaze nk'amezi 2 ariko twamuronde bwiye tubwire kubyerekeye ijya ndirimbo ariko turaza gusimbira gato ku ndirimbo ya mbere kugira twumve inspiration canke byatanguye gute ariko cyane cyane turaza kwibanda ku ijya ndirimbo ya kabiri asohoye kuko umengo ari ukuntu itandukanye n'iya mbere mbega bimeze gute ajya kutubwira byose ngene byageze ryari wiyumvisemo ko ufise impano yo kuririmba ni ryari wafashe umwanya ukavuga uti jenge muri studio iyo mpano ni wayibonye ryari hari ryari cyo gihe normally natangiye kuririmba nkiri muto mu bya Ecodim nkunda kuririmba cyane no gutamba naho nabizi cyane sirimba duma gutamba point c'est tout c'est ça bisanzwe mugabo kandi ntangura kumva ndi umwaka wa gatandatu 6e primaire niho natangwa guhabwa indirimbo yanje ya composition ndiko ndatamba ku ishuri gushana n'ubu mva kenshi je nkompoza ndi mwibarabara canke umuntu ariko aravuza piano canke guitar instrument kiravuga tu indirimbo iraza vyoroshe ndonka indirimbo ko guhera ico gihe 6e primaire ntangura kuza ndakompoza mu nyuma ntangura kuza nja gufasha abandi juste mu studio nkafasha abandi ama baking canke kuja kubashemwe ibitero ibintu nk'ivyo ariko genre bivanye n'ukuntu muhira batavyumva batabitahura cane zabiraho nije nasa nk'ubirimwo cane hama hari ukuntu nyene umwidegemvye wo kuvuga ngo niyumvire nanje ikirenze yuko un jour basi nzogira ego naravyumvira mugabo sinabona hehe bizohera so igihe kimwe rero mama apfuye niho nandika mu kiriyo turi mu kiriyo iyo ndirimbo inzamwo laisse-moi te toucher inzamwo ndayandika ndiko ndayiririmba umunsi umwe ndi kumwe n'umugenzi yitwa Prince asanzwe avuza violon arambwira ati Bella please iyo ndirimbo yikore naye nsanzwe mfise n'izindi nyinshi urumva ariko arambwira ati iyo ndirimbo ndagusavye yikore ntuyiryamike nkuko wamuryamike ama composition yawe hama numva umengo anshizemwo nyene iciyumvira ukuntu canda ari 2019 mengo hama candagira ngenda nyene mvuga ati okay reka ndayikore juste nyene numva umengo apana tene mvuga ngo mva ngo ndahagurutse rero ngo nkugira nkore no juste mvuga ati okay reka ndayikore juste nyene bisanzwe biraho ndayikoze benshi barambwira ati Bella why uteko urakoresha impano yawe why biki bon ndajaho nyene nguma ndi wa wundi mu ishengero ndaririmba mu ishengero ugasanga hari ukuntu benshi batanga kuntumira ama église nkaja kuririmba ariko kandi hari ukuntu usanga n'ama église rimwe na rimwe
ugasanga ari ama eglise atemera yuko ataguha mwidegemvyo wo kuja gukora mu yandi mashengero ngo uragiye baragutumiye. Mugabo nyuma y'ivyo niho nacanza gukora mudasubirizwa haciye umwaka. Nza gukora mu mudasubirizwa n'indi inspiration itandukanye no konsanzwe ngira. Mu nyuma rero y'iyi mudasubirizwa niho numva yuko ati no, I must gukorera inungabire sindayiryamike. Niho rero navuga ati reka ubu unye nyene au sérieux ndabona ko abantu bose mbwa ati Bella oya vraiment oya ubu unye mudasubirizwa ubu ndayikoze yejo bundi kuko haraciye umwaka kugira ngo narayisohoye iraja kuri YouTube mugabo ari lyrics Jean sinigeze ngira ngwi video hama ego abantu barayimenya bamwe ntiyamenyekana cyane ariko bwa yaravugijwe no mu radio atandukanye. Nyuma y'ivyo nyuma y'umwaka niho ngiye gusohora mudasubirizwa berakora mu gahogo gatoya kugira ngo tumenye umuntu turi kumwe abantu bamenye turi kumwe nande cyangwa se bumve na ryajwe ryawe ry'umukobwa wabo benshi bahora bakumva rega kenshi cyane indirimbo yawe je narayumvise indirimbo ikoze neza cyane mana umukobwa afite ijwi ryiza kandi rero tuba turi ngaha ntabwo tuba twaje kwicara ngaha kugira ngo tuvuge ngo indirimbo dukeneye support dukeneye Bella ni wafata indirimbo yiwe ukayiposta cyangwa ukayishara ngo gaho undi muntu akayiraba uzo biri kushigikira iterambere giwe ejo ririmba usange hanze baramumenye avuga ati n'umurundi kazi aririmbo kuno kubera byavuye muri twebwe. Fata indirimbo ye cyangwa uje kuri YouTube channel yiwe uraba indirimbo aheruka gusora cyangwa ni ya mbere ukoreshe kugira ngo ibintu bigende neza. Kora mu gahogo Bella. Laisse-moi te toucher cyane mudasubirizwa ko yako ni bunye ni iri kuri hit. dutandukanye ariko tumatanye gasakaje mudasubirizwa dutandukanye ariko tumatanye gasakaje uri mudasubirizwa hakukwimagira nopfa hakukwimagira nopfa kukwimagira no nopfa yeah un peu ça. Iyi ni ndirimbo nshasha mudasubirizwa sinzi ko maze kubona no kuri Instagram witwa Krista Bella mudasubirizwa uya nabonye iryo banditse ngo mudasubirizwa turamutsa cyane umuntu tutazi yitwa nshuti ya bose tureka tumubwira ati big up bro ukora neza cyane niwe muntu maze kubona support muziki buntu je nakumenye kubera we yazara postinga mudasubirizwa Krista Bella mudasubirizwa none je ko nanjye nitwa Krista Bella indirimbo ni yande reka ndabe ariko urumva reka nshuti tumubwira ati urakora cyane bro kandi ukomeze turagushimira twe turi ngaha tubasha kwibona tujye dushimira umuntu akiriho reka tugushimire nshuti turabishimiye kandi ndagushimiye ku bwanje nibaza ko na Krista agushimira kubw'ibikorwa ugumukora. Krista Bella watanga utubwira ko uririmba gospel kandi nijwi ryagira byumvikana kurimba gospel ariko indirimbo iheruka kuja hanze ni indirimbo gumva ko itandukanye n'ibintu by'Imana gumva ko ishaka kuri andeho n'ibintu byo mu isengero cyangwa by'Imana ni kubera iki byagenze gute woba watandukanye no kurimba gospel ukajya kuririmba babyita gute nsekira oya na gato ntabwo navuye muri gospel n'ubundi muri gospel seulement nico kinguma nishura n'abandi umuntu wese Jean bivanye n'ukuntu abameze the first umuntu ndakunda kuba jewe ndakunda kuba vrai na job ganje mbanzi ko abandi banyitega ko bwa mbere mba numva yuko ndaryohewe mbaye jewe mbaye transparent hama for really uyu mwaka ntabwo wambereye mwiza cyane gose ku maso ya benshi n'umwaka mfise mwe ntaye nini cyane gose aho nakomerekeye mu ishengero cyane aho numva nyine no bivamwo by'ishengero numva sinkene no gusubira kuvyumva nakubwiye narakurishijwe n'ishengero nakuze ndi mu ishengero nzi yuko hanze y'urushengero nta wundi buzima buhari numva yuko antuka ico ntamenyeye mu ishengero ico ntakiririye mu ishengero nta kibaho ariko kandi uyu mwaka wanyeretse ibindi wanyeretse byinshi menya byinshi
bibabaje bitaryoshe hama ndagira periode numva yuko sinkene kuvyumva en tout cas jewe ndumwe mu basho kuba berekanye aho babaye kuko ni benshi numva hama bakava mu ishengero mugabo baririmo bagaprefera kubivamo tu vois ego kandi ivyo navyo ngenda ndavuga naho si vyiza cane parce que ntawe uzomenya aho bagwaye ntawe uzomenya aho babara ngo uvugwe en tout cas jewe c'est vrai byafashe igihe navuga ko atari gito mugabo kandi ari gito kuko benshi bamazemo imyaka myinshi babirimwo batabirimo jewe en tout cas navuga ko guhera muri janvier kugeza muri octobre numva yuko hafi umwaka wose en tout cas numva yuko sinkene umuntu anzanira story nk'izo ngo abapasteur ngo abaprofete ngo abaririmbyi ngo babaki numva yuko ati matiko mumbabarire parce que ni monde nakuriyemwo cane ni monde turazinanye mugabo hamwe no kubabazwa hamwe no gukomerekera mu ishengero Imana iguma ari Imana ikintu nagiye gusanga ntabwo ariko se ry'Imana nagiye gufata ama responsabilité yanje ndata ku Mana nuvumengo na makosa y'Imana ni Imana yabigize ni ahandi umvumengo utuka Imana ariko kandi nza kubona ni handi twizera abana b'abantu ngo nuko ari ba bishop nuko ari bande ugasanga niyo bakoze ibintu bikatubabaza bigatabura umutima wacu dufite tendance yo kuvyerekera Imana ngo ni wewe tuvyitirira Imana habe na gato Imana iguma ari nyizigirwa ukuntu nyene iyo rero abantu twari dufite icizere cyane babandi twita ba daddy babandi bokaba ivyitegerezo kuri twebwe mu gihe du mois biroroshe gutahura iyo umuntu akoze ikosa akarikorera iyo onye nari nsanzwe ndabimenyereye ukavuga ati bon d'après tout umuntu ariko iyo bije rero sasa bikuganaho my friends ukabona ati niwe baganye ko biba bigoye kwemera no gutahura hageze aho numva ndarengewe nk'umwana w'umuntu numva ndavyanse vyose numva ndabaye prise vyiza vy'isuku hari igihe umuntu mu buzima ahura n'ibintu nyene kuva mu buto bwiwe ugasanga ntaco bimubwiye kubera yuko force yiwe ayitira muri eglise ayitira muri faith yiwe mugare sasa nyene umwansi satani nuko nyene akora iyo amaze kurondera hose akakubura akabona ahandi hose ntaco bikubwiye akora ahandi nyene azi ku mutima wawe ushize so yakoze rero no kuri atari ubuntu bw'Imana birangiye birapfa kabisa so nanje rero nuko vyagenze narumvise ko nasi ikintu cy'ishengero nasiki muga kandi no muri bwa bugaragwa nyene numva yuko nagiyemwo nkumva ko hari urukundo rw'Imana turi gukwega kuvuga ati Bella hey wibagiye vya bihe vyanje nawe wibagiye basi okay narumva ko Imana ikirambwira ati Bella ibagira basi reka ya majambo bakwigisha reka ako jowe nawe basi nta majambo ndakwibwirira nta byo ndakwiyekera muri intimité yanje nawe nta bitangaza nakwiyerekeje ubwanje so akabirizo bikugarukana kuri rezo mugabo si ça dépendait yuko ngo nibo genre canke ngo nsubiye mu ishenge kwa ko umuntu ngo yavuze yagize iki nuko nzi Imana yanje niyo mpamvu so ngaruka kuri mudasubirizwa muri iyo periode yari periode itagoye cyane yari periode itagoye en tout cas igoye cyane plutôt yari periode numva yuko nta kaje sense y'ubuzima bwanje numva yuko genre ndiko ndibaza ubundi mbayeho kubera iki hama du coup kunyene Imana en tout cas nivuga yuko ari Imana parce que nta kibera ubusa no mugiye afati navuga ngo no muri rya joro Imana iragira inyenyeri zikaka kandi zikagira ubwiza bw'ijoro navuga ko no muri vya bihe abantu babukwita ijoro mu buzima bwanje Imana ndungikiye umuntu une personne atabaye usanzwe mu buzima bwanje umuntu na n'ubu noshimira en tout cas yandutiye inshuti n'abagenzi yandutira ishengero andutira adasanura vya bindi nyene antuka Imana yaramukoresheje parce que nuvumengo hayakwiye kuza umuntu nyene ameze nkawe hayakwiye kuza umuntu ameze nkawe ataganyije na gato kandi antuka iyo birengaho vyabo ubusazi hari hakwiye umuntu ameze nkawe hama mugabo à un certain moment
turicara turabwirana ati bon bivanye n'amadecision n'ubuzima turimwo bikwiye kugenda uko dufata umwanzuro wo gutandukana. C'était tellement fort ku buryo numva ko mbwira Imana vya vrai umuntu wamuzanye nk'ingenzi gusa mu buzima bwanje wamuzanye abe de passage. Bon si umuntu twatandukanye kubera ko habaye ikintu runaka, non yari decision y'abantu bicaye babiri bakaganira ati okay tubona yuko hoko wiki kandi tubifashanye nk'uko twabifashanyije mu n'ivya mbere. So mbwa ndumva yuko natwa kubwa signature yakubise mu buzima bwanje nukwindi ko nicaye nkabwiye Imana nyemerera ndabikora n'indirimbo ndayirekura parce que biko biradudubiza muri jewe kandi suko ntabisohoye ngo nuko bitazoba biri muri jewe ahubwo yari façon yo kumva yuko je me libère. Indirimbo yanditswe ari vendredi lundi yari muri studio nibaze n'indirimbo yakozwe umwanya muto cane gose cane vraiment na clip yaranyarutse ndayikora ndayisora yari indirimbo numva yuko amajambo yose yanditswemwo ntaja sinkubesha bivanye n'ukuntu twe dusanzwe tubanye muri iyo relation canke iki uwo muntu en tout cas yabaye umuntu wa mbere yabonye link akiyumva yategetse kuyumva parce que yari amajambo nyene dusanzwe asanzwe azi afite nta majambo nashizemo kubrikora ya decorage ngo genre ngo ndiko ndadekora ngo indirimbo ngo ndiko ndaryosha ngo ndiko byari bya bindi nyene numva ya canke naho yari amajambo numva yuko numva no mubwira muri uwo mwanya nyene n'umutima ubabaye n'umutima Jean ego nirumve ko dutegezwe gutandukana na je naravyumva numva ko dutegezwe gutandukana ariko kandi birababaje numva ko bimbabaje indirimbo antuka numva yuko no mu kuyandika ari umwe marira diko benshi bako barambaza muri clip ukuntu ati bya vrai nyine muri clip urarize nyene ya numva yuko siniko ndigirisha siniko ya ni jewe so ndayikora kandi numva ndi proud kuko narumvise ama feedback atandukanye abanfelicita bavuga ati wow ko di bombe abandi ati hey uraguye abati yaza kuba mwari muzi yuko uyu nyene atumye nkora ino ndirimbo ari mu bantu batumye suya kandi kuvyuka abantu batuye kandi kumva yuko antuka Imana yakoresheje kugira ngo subire kandi ingarukane ya sens yukumva ko ndi umuntu yukumva yuko ati abantu si babi bose yukumva yuko hey afite aranyeretse gwa rukundo rw'Imana ruri palpable du moins ndemeye ko abantu bagifise basi ubuntu muri bo tu vois. So niyo mpamvu ntitaho cyane ku manuzenya y'abantu parce que bafise side babonamwe ibintu buri gihe aho kandi iyo numva yuko jewe n'Imana tumeze turi okay barumva ndamahoro cyane. Krista ni indirimbo iri kuri YouTube channel yawe afite indirimbo zibiri mwamwumvise nijwe kabise ijwi ryiza umuntu akeneye kureba indirimbo zawe je nshobora kuba ndahazi ariko arabandi batahazi bariko barakubona ukoresha izihe platform? Ndakoresha Instagram, ndakoresha YouTube, ndakoresha Facebook. Irakoze Krista Bella. Bon, irakoze ni Krista Bella. Ni Krista. Platform iriho Krista Bella mudasubirizwa. Mudasubirizwa ndakeka bakabonye kure kwa inshuti. Arakunda kugira mudasubirizwa. Hama kandi genderaho ndamushimira ari mu bantu antuka nishimira cyane kandi antuka ari mu bantu bampintege kumva yuko novyuka nkimvira about kuri talent yanje ari mu bantu apana kuri je gusa ariko arafashana amatara menshi cyane antuka big up bro big up ndakubaha kandi ndakunda cyane hama antuka kuri uravye Krista Bella uyibona bientôt natwitangiye kwikoresha. So guys bakunze wa Buja Hit ijya kuri YouTube channel ya Krista Bella ureba indirimbo mudasubirizwa hariho n'ijya yindi ya Smart Touché man aririmba neza urumva ko nako kantu reka kanda gukoreko mu kirundi nkabo ego ni nyemerera ndagukoreko yo biterwa naho wize nyemera ndagukoreko hari indirimbo zibiri ariko hari afite n'izindi ari muri sije karakora akeneye support akeneye uburyo akeneye abantu bamwegera bamuganirize
guys ibintu Christa yavuze nibaza ko afite umushuti wanjye twa Justin asengera muri repentance niwe nabiganirije ibyo bintu byakubayeho nanjye byambayeho jere cyandagwa burundu ndagenda ndigira arumva sinigeze subira kubigarukamo kandi ariko Christa akeneye support yanyu akeneye amasengesho akeneye n'uburyo mani kugira ngo aje muri studio kwa ntagenda mwumvise ko ari n'imfubyi man use papa mugabo ego dase papa ega kenshi baravuga ko yubuze umubyeyi umumama biba birangiye ariko umva ko yarakomeye arabandanya reka hari ikintu woba wumvise wibaza nka kubadije ko kingenze oya ni bon ariko kandi no uvuga gusapotinga hari ni kandi ndatumira kuko kumva akozweho n'umutima peut-être akazi kwifatikanya natwe mu kintu cyo gufasha abamama bari vulnerable en tout cas ni ikintu kitoroshe ndumva mwengo kiramvuna ariko kitamvunye parce que mpamvu kitamvuna nuko ari umuhamagaro wanje ariko kandi mpamvu ahandi naho kimvuna nuko mba numva dacarije nyene uburyo so woko gwaho yogira yo twandika cyane kuri Instagram en tout cas twimwishuraho tukamubwira uburyo ashobora kubidufashamo ashobora kudufashamo umwanya wiwe amafaranga canke Jean en tout cas yoza akabwirwa byinshi hama akamenya uburyo adufashamo canke nakaza kwifatikanya natwe mu gufasha aba bantu batishoboye. Yes ni Christa Bella kuri Instagram canke Facebook na YouTube urashaka kuja kure indirimbo ziwe. Christa reka tugushimire cyane ko yemeye kuganira na Bujahid. Yo nanje ndabashimiye cyane kandi uri mwiza. Yo merci. Ati kubera Imana. En tout cas gloire à Dieu. La commande na guide ni sanzuko. So guys reka tubashimire mwe wowe wafashe umwanya ukaraba ikiganiro kuva gitangura gushika giheze namangaruka ku kintu cyo kuvuga ko muri aba CEO nimwe dukorera ibintu atari mwebwe ntago twakwicara ngango tubikore dushimire wakoze subscribe mbibutsa ko Bujahid turabura abantu ibihumbi 200 byonye nako ni 1000 ubunye hamaze kuba 98 reka tubashimire mwe mwabimaze kubikora ariko genda ukoresa kugira ngo imwaka byibuze turangire dufise abantu 100 sibyo kugira ngo dutware sibyo ga Christa ya cyane so thank you guys tuzosubira